hama nkaba naje ngenzwa n'amahoro yego nje kubaramutsa murakoze cyane nshaka ko tuba turayaga kuri kahise kajanye n'imico n'imigenzo yaho hambere yego hama ducunguje umwanya mwete mwoshobora kutwidondora yego murakoze je nitwa Imana Jonathan aba papa wanje ari manere ku store mwene waje kera nawejeje yego murakoze musanzwe mukora uduki ndi murimyi yego mbega mwugo rukurikirane rw'abavyeyi ngiye nta muntu mwigeze kwa muyaga ku mico n'imigenzo yaho hambere yego kubera twabanye abo bantu rimwe naraza ndabyumva nkabibika yego none mu byo mwayaze ngo nankana ngo aho hambere ngo hari imiti abo abakurambere baba bahora bakoresha mu kwivura indwara izina ziriya barayikoresha bayikoresheje hariho nk'indwara yitwa inyonko yego none ko bakoresha iyo miti mwotubwira nk'akarorero kumwe mu muti baba barakuyagiyeko woduha akarorero k'umuti umwe bakubwiye nka sokuru ku miti afashwe n'iyo nyonko umuti yakunda gukoresha wari umuti witwa umubirizi yego uwo mubirizi nawe yakubwira ngo wavura inyonko nta kindi kintu bakubwira woba waravura niba ari ku bana niba ari ku bitungwa niba ari ku biti hariho ibintu mu mvugo y'ikirundi bita ngo kugunyurwa nawe nyine bawumuhaye byaracureha bigahagarara yego aho ni sawa hama uwo muti rero mu kuwunywa barawuvuguta baraturira bagira gute barawaha bawashe bakawusha mu mazi bakawuvuguta mazi bamaze kuwuvuguta baca banywa muri ayo mazi nye yego mukumva nyene uwo muti umuntu yawunyoye yakaragunyurwa aragize mitende yaragira mitende yego yaba niyo nyonko ugasanga yakira mwigakira cyane aho ni sawa mutuyagiye neza cyane muratuyagiye ko umubirizi bawukoresha mu kwivura inyonko no mu kwivura kugunyurwa arivyo benshi bita kuribwa yego murakoze mwoshobora none kuja kutwereka ico giti yego cyane turashobora kukibereka kandi kirahari yego umubirizi n'uyu ndiko ndawaha urasosa mbega hajya n'umuti urura cyane yego hanyuma inge ndaguhe n'akababi ugafate kumbirize yego ntibabeshyura rura rwose n'umuti kera cyane rwose wakora yego murakoze cyane iki nico giti rero mwise umubirizi umubirizi yego ni sawa no mbega mu kugitera ntigiterwa bagitera igishitsi canke batera intete cyangwa kirimeza utera igishitsi ugashinga kica kinaga yego murakoze twagomba kandi mubandanye mutuganirira yego mbega ngo nankana ngo aho hambere ngo hari imiti basokuru bakoresha mu kwivura yego yari hama mbega none mwotubwira nk'akararo k'umuti muzi woba barakoresha jewe umuti nawo banarinzi bakoresha umubirizi shake wigereza mbega yemwe umuti nyene woba wakoreshwa gute wahabwa abantu uwo muti witwa umubirizi basha uriko araribwa barawumwahira bakawumuha vuguta bakamuha kanwa cibure ari igisigo nyene kimurembeje bakaca bawusabika bakawumwina ari nk'umwana uwo muti n'ukuri warimo vyose nta na kimwe utavura n'inyonko warayivura murakoze amatubandanije mwoduha kandi karorero k'uwundi muti wakoreshwa aho hambere mu kuvura indwara zitandukanye uwundi muti
basha tuvuge nk'igicuncu na cene wari umuti wa mbere mu miti ibaho yose. Igicuncu uruyoya ruvutse ubwo nyene barashobora guca bavuguta bakawumuramiza ubwo nyene ari hakivuka mu mwanya w'iyo ntuze mu mwanya w'amaberebere aho yabari guca bamwose. Carafasha rwose kandi n'ubu coco kiracafasha basha. Hanyuma nyene abandanije kurumatwa na cene barashobora kukimina kugira ngo urwo rumurya rugire rucurehe. Ego kweri ico rero cari igicuncu. none ico giti nyene c'igicuncu ubu kiracabaho mw'ibi bihe bidukikije usanga bigenda bihona bisubira? Ego kiriho kweri niyo gihonye cyo cyamaho imyaka yose ntikigera ikintu kigoye gushoka cuma. Woshobora kukitwereka? Ego tugendagenze tukabona nk'aho cyoba cyarameze turashobora kukibereka nyene. Ego reka tugende mutwereke. Cya gicuncu rero ngiki iye nababwira cyakora hambere hahise mu bijanye n'indwara y'imico kama ya kera. izo ndwara cavura vyari biki? Umuvyeyi yibarutse barashobora kukivuguta bagaca bakiramiza urwo ruyoya mu mwanya waho ataciye aronka amaberebere amwose kikaba kiramubesha. Ego ariko rumatwa nyene barashobora kukimuramiza kugira barabe yuko uruyoya rwohumura. Nta kindi mwaba mubuzi ku bijanye n'ico gicuncu nyene? Ego n'imizi yaco barashobora kuyisoroma bakayina uwo mwana. Ego kweri mugize neza murakoze. Ndamahoro gayemu. Amahoro. Muraho namwe? Ego naje n'amahoro kandi ngenzwa n'amahoro. Mbere narinje ngo tube turayaga ku mico n'imigenzo yaho hambere. Mbega vyoba bihora bishika muzi hari ico mwamuzi ku bijanye n'ikiza ca coronavirus? Ego nyene ikiza coronavirus turumva kivugwa ku maradiyo mukagerageza mukacikingira. Ego turagerageza kuko nko mu gufungura umuntu ashobora gufata agasabuni agakaraba hama ugafata yambariye uduhuzu two muhira narimvuye gukora ukaheza ukamesura agahuzu ukambara hama rero nyene nibaza ko ari uko nyene twocikingira kuko ego. Mbega mwe turiko turayaga witwa ngwiki? Jewe nitwa Rebeka Ntibaneze. Mufise imyaka ingahe? Navuze 5. Yumva uri mukurambere. Hanyuma hari aho muhora mwumva kuva kera narindi baravuga ko abarundi bahora bakoresha imiti mu kwivura indwara zimwe zimwe. Namwe hari ico mwamubizi ko mbega? Twewe urabona mu minsi heze nyene twaravyara abana tubavyaye urabona nta hantu hari amavuriro nk'ubu. Ivuriro rimwe ryari hariya mu Kaniga naririya ryo mu Kibimba ryonyene. Wewe warafata ugasoroma umuti bawita ingaburo ugaca ufata ugasekura ugashira mu icupa. Ushize mu icupa nko mu gitondo uvyutse waca ufata wa muti wa mwana umuvyuye ugacumuha akanwa ama ugaca ugenda gukora rero naho wabyibuka utakutamuhaye uwo muti uwo mwana nyene warataha muhira habeje guha uwo mwana wa muti kuko yari ingaburo kandi ryari itegeko. Ukama wamuhaye rero mu gitondo kandi n'ukuri abana baragira ubuzima bwiza ntibagwaragurika. Yego n'ubu nyene mw'ibi bihe vya none mwotubwira nk'akararo k'umuti umwe ngira akamaro none umunsi ugikora mu kuvura abana canke mu kuvura abagwayi? Nk'akarorero mwokaduha? Yego urabona nk'umuti witwa umuravumba. Umuravumba warashobora kuwuha umwana hama rero mbere kwanza umwana akivuka kiri uruyoya hariho umuti bita igicuncu
ico gicuncu umwana avutse hajya ahejeje kuvuka ari uruyoya wategerezwa kuzana ibabi ry'igicuncu ugaca ufata ukavuguta ugashira ku kayiko bakaramiza umwana ubwo nyene ari hakivuka. Hama ku kijanye naco n'umuravumba haco mwoba mubuziko? Umuravumba nawo ukuntu twawukoresha harafata hariho ikintu citwa icabana kigafatira umwana ngaha mu mbavu ni nk'ibibavu bw'umusonga uwo muravumba waca ufata ukawuvuguta ugaca ufata umwana ukawumusiga mu mbavu ugasiga gose kandi mbere utamwambitse n'impuzu ugasiga nyene aho ubona ukora nyina avuga ko ababara atonekana kandi urababa nawe ukuze wisize urababa rero uwo mwana arico cabana camufasha aho rero waba wamuvyuye nimba wari umwururukije ugaca usubira ukamushira mu mugongo ukamuheka. Mwavuze muti waravura umusonga nta zindi ngwara muzi canke ukundi kuntu wavura? Ukuri umuravumba warimwo vyinshi wari nk'ingabo nayo wawushira mu miti nyene wateguye kuzoha uwo mwana ukawucanganya ukawushiramo hama ukazozura uwo mwana washira mu icupa ugafata ukamenena neza ukaruma iryo cupa. Bavuze kuvura n'inkorora baca babigenza gute? Babigenza gute ko mwavuze kuvura n'inkorora? Inkorora urumva ukuntu uvura n'ubu ndabona nkaho utanguye kumva ukorora nyene hamwe mwene anye wumva hababara mu mihogo tufata umunyare ugaca ucanganya n'uwo muravumba ugaca wotsa mu ziko hanyuma ugakanya ukanywa amazi yawe nukuri usanga ari neza gose. Yego kandi n'ubu turawukoresha je ndafise n'abana bagwaye inkorora barambwira mama ngende twahere wa muti kure aho kuko twarawuteca naha nkabaha. Nta yindi ngwara mwoba mwibagiye ingwara zindi nyene woba uvura? Nibisanzwe nyene nibisanzwe ico mwoba muzi kindi uvura nibiyago nubugenegene nta na kimwe. Nukuri je ndazi ko ari umuti kuko niyabone n'ingaburo. Nta zindi ngwara uvura? Nta za malaria? Nta za zindi ngwara uvura zindi za kirundi za kizungu? Urumva malaria umuti bahora batubwira uvura malaria nawe wari uwo mubirizi. Umubirizi warafata ugashobora kuwaha ugaca ugenda mu mwonga mbere mu mwonga mu gito ugasha impuzu ugakura ugafata ukiyoga winyukuza nyamubirizi ukinyukura gose umubiri wose ukihwanya hama rero ugaca utaha utashe muhira ugaca wifatira akarago karyama nukuri ugasinzira wikangura wumva umerewe neza gose ya malaria igaca ikira. Muratuyagira rero ku kijanye n'umuravumba mwaye mwana twemere ko mutuyagira kandi ku munyu wa nyamanza. Ushaka kutubwira nawe akamaro wari ufise cyangwa akamaro ufise mw'ibi bihe vya none canke mu Burundi bwaho hambere? Ico wari umaze kuvuga ingwara wavura ico uko bawukoresha? Egome umunyu wa nyamanza nawone n'umuti mbere koko karanasosa niyo ugahaye umwana basha akanwa kameze nk'umuntu hama urafata ukafata uwo munyu wa nyamanza ugaca ucanganya n'uwundi umuti witwa gutwikuma naho ubugwayi iryinyo ugaca ukanisha ukuri kose iryo ryinyo ntirisubira no kukurya rica rihora kugera n'ubu mbere twe turawukoresha gose basi. Uvura amenyo no kuvuga nta bindi? Oya naho nuravura urashobora kuvuguta nyene ukawuha umwana agwaye. Umwana agwaye urawucanganya n'utundi. Agwaye nk'ibiki? Umwana agwaye nk'ibiki? Agwaye nk'harya urabona abana barashobora kugwara bagangamuka akagangamuka
nawo ni rero ni ingaburo urashobora guca ufata ugashyira uwo munyu wa nyamanza ugacanganya n'uwundi muti mugabo reka n'ukuri iki twarayikoresha rwose kuko hari twakoresha imiti y'ikirundi ataka muganga twari dufise twakoresha imiti y'ikirundi nyine kandi n'ubu iracyakora kuri bamwe bamwe yego hawundi yatuyagiye yuko woba waravura no kuribwa naco heco mwamukiziko umunyu wa nyamanza kwabo bana nyene kuri ico mwavuze ingaburo yego nawe urakora muga hanini igicuncu nico cyakora ku mwana aribwa uko urumva ko bawumuramiza ari hakivuka kandi utawumuhaye wari wabugiriye nabi umwana uko wacyumuha ari hakivuka nukuri umwana wawe ntiyigera arumatwa hamwe bavuga ngo umwana ari kararumata uvuga uravura no kurumatwa rero niwe bita umunyu wa nyamanza murakoze cyane mwari mwavuze ko mutwereka n'umubirizi n'umuravumba ubu nawe n'umuravumba umuravumba rero yego ubu niwe muravumba murakoze amahoro gayemu amahoro aha muraduha turabarondera umushitsi arondere rwashitse yego hanyuma kandi natwe tugenzwa n'amahoro yego muri byiza tugenzwa n'amahoro yego twari tuje ngo muratuganirira ku tuntu n'utundi yaga ku bijyanye n'imico n'imigenzo y'aho hambere ku bijyanye n'imiti kama ndetse turanayaga gatoya no ku bijyanye n'ikiza korona virusi mbega haco muba mukizi ko ico kiza muracyumva bakivuga turashomba bakivuga mugabo ntiturabona umurwayi wacu ino iwacu mugabo mukacikingira tukakikingira mu kuba baraturangiye ukuntu bacikingira mu kuramukanya ubundi takwiye kuramukanya bakatubwira yuko umuntu yamana akantuzenya akankanagira nkarabe aho ahaje abashitsi basanga aho kari umuntu akaza kwinjira akarabye aho rero twagomba kandi muratwiyagire no kuri bimwe mu byahora biranga abo basokuru ubwa mbere ko dutanga kuganira mwoshobora kubanza kutwidondora twidondora n'isaha ko mwatugendeye jewe nitwa Makurata Ndayisaba nkabamba ku mutumba wa Ruga mufise imyaka ingahe rero 59 ubuzima bwa misi yose musanzwe mukora iki turabarimyi mbega aho hambere baravuga yuko hari imiti kama yahora ivura abarundi ivyo haraho muhora muvyumva ko ivyo vyahora bihari cyane yego mivyo turavyumva ko vyahora bihari kandi n'ubu ibiti biracariho yoba biretse kumera nk'uko byahora mu minsi imyaka iheze aho abavuzi batari baze baragira ko abantu mu ntara n'ahandi imiti n'ubu iracariho ibiti biracariho namwaburya ibidukikije bitera bihona mwoshobora kuduha nk'akarorero k'umuti umwe mu miti yaho ivura abarundi baho hambere hariho igiti citwa umubirizi aho hambere baravuga bati umubirizi y'umwana ariko araribwa cyangwa kuzura inda baracaha hanyuma bakagiha umwana izo nzoka zigahumura rero tugafata yuko cabura inzoka n'ibintu byitwa imyamubiri mwene haje umuntu akakama mugonde mwotubwira ukuntu ico giti bagikoresha bamuha imizi bamuha amababi bapfa kumuha agahekenya vyagenda gute ico giti mu kucaha n'amababi barayaha n'imizi barashobora kuyaha bakayikonkora agasigara agati bakaca bashusha ibyo yita kera ngo nugusabira hanyuma babisaritse bamenena amazi bakasha bashira nko mu icupa canke bagahananya n'uno umurwayi kandi yavura umwana gusa n'abakuze barabintu rero bakaca basabika intambi barazita hanyuma bakamenena ayo mazi ari mukumva canke mukabona umwana yaragwaye canke umurwayi yarakize neza nta ngorane yego tukabona we yakize murakenuye rero kutuyagira icyo kiganiro cyiza tugirira ni yego
hama no hanyuma nitwagaruka n'abandi nibaza muzuba yagire neza nk'uko mwatuyagiye. Murakoze, turakengurutse. Murakoze namwe mwatugendeye, tuzoba dusubira.